karere urubanza rwa Kariste Sabimana azwi ku itazirano rya Sankara uyu munsi yakomeje i Nyanza mu majepfo y'u Rwanda kuburanishwa we n'abaregera indishi bakaba basabye yuko urubanza rwiwe ruhuzwa n'urwa Paul Rusesabagina aherutse kugezwa mu Rwanda. Ni nyuma yaho ubushikiriza manza busabiye yuko urubanza rwa Sankara rwohuzwa n'urwa Herman Sengimana yari yamusubiriye ku mwanya w'ubuvugizi bw'umugwi FLN. Bwana Rusesabagina ntarashobora gushikira kuburanishwa muri sentare. N'inkuru ya Yves Bucana. Urukiko rwatangiriye ku busabe bw'ubushinjacyaha bwo guhuza urubanza rwa Sankara n'urwa Herman Sengimana wamusimbuye ku buvugizi bw'umutwe wa FLN, nyuma agafatirwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akoherezwa mu Rwanda. Umushinjacyaha asobanura ko guhuza izo manza zombi biri mu nyungu zo gutanga ubutabera kuko byinshi mu byaha baregwa babihuriyeho. Aha umwanya n'urukiko, Kariste Sabimana wamenyekanye nka Major Sankara wagaragazaga kanyamuneza yavuze ko ntacyo bimutwaye, gusa anongeraho mu magambo ye ati numvise ko ubushinjacyaha bwashyikirijwe dosiye y'uwitwa Rusesabagina, byaba byiza iyo dosiye ya databuje yihutishijwe zose zigashyirwa mu rubanza rumwe, nibwo byarushaho gutanga inyungu z'ubutabera. Urubanza rwa Sankara rwari rugeze kure aho yari amaze kwisobanura ku byaha byinshi mu byo ashinjwa. We agaragaza ko ntacyo bimutwaye, mu gihe umwunganizi we abona ko byasaba ko batangira bundi bushya. Gusa byose babishyira mu maboko y'urukiko kuzabitangaho umwanzuro. Abaregera indishyi muri uru rubanza nabo bagaragaje ko urubanza rwabo ruhujwe n'urwa Rusesabagina ndetse n'urwa Herman Sengimana byaba ari inyungu kuri bo ndetse no ku butabera. Guhuza cyangwa kudahuza urubanza rwa Sankara na Sengimana, umucamanza yavuze ko umwanzuro uzatangwa ku itariki ya mbere z'ukwezi gutaha. Naho kuguhuza izo manza na dosiye ya Rusesabagina, umucamanza yavuze ko ibyo ntacyo yabivugaho kuko dosiye imurega itaragezwa mu rukiko ayobora. Bwana Rusesabagina ntabwo araregwa mu rukiko. Mu minsi ishize Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakomoje ku guhuza abo baregwa mu rubanza agira ati bazagira aho bahurira, buri wese ashinja undi. Tukivuga kuri ico kibazo ca Rusesabagina mu makuru yacu yejo, abakurikiranye ikiganiro cacu mwarumvise ko umukobwa wiwe Karine Kanimba yavuze yuko umuryango wiwe wamaze kugena abunganizi b'abanyamahanga barimo n'umunyarwanda umwe bazokunganira Rusesabagina muri sentare. Yatubwiye yuko umwunganizi w'umunyarwanda bagenye atemerewe kumugendera canke ngo ashobore kuvugana nawe. Yanatubwiye kandi yuko avugana na se yumvise yuko yari kumwe n'umwunganizi yitwa David, ariko umuryango utemera. Twashakishije uwo David dusanga ni Maître David Rugaza, umwunganizi yemewe n'amategeko mu Rwanda, maze tumubaza ingena byagenze ngo abe umwunganizi wa Rusesabagina kandi umuryango wiwe utamwemera. Umve uko yambwiye. Ayo makuru ntabwo nyazi, nimwe mwaba mubimbwiye bwa mbere. Ariko icyo nzi nuko ari we wampisemo. Rusesabagina ubwiwe? Yego, yashyikirijwe lisite y'abavoka ampitamo kandi yaduhisemo amaze kureba imyirondoro yacu n'amasivi ndetse akenera no kutubona, hanyuma asaba ko namwunganira. Ni lisite yashikirijwe nande? Baro, urugaga rw'u Rwanda rugira serivisi ya pro bono, ni serivisi zifasha abantu badafite abunganizi. Iyo serivisi nkaba ndi umwavoka usanzwe burana imanza nshinjabyaha, ariko tugafasha abantu badafite abunganizi. Ni muri urwo rwego yashyikirijwe lisite ampitamo. None ko mutubwiye ko iyo serivisi ifasha abantu badafite abunganizi, abo mu muryango wiwe nabo bakavuga yuko bamaze kumuronderera abunganizi barimo n'uri mu Rwanda, Maître Gatera Gashabana. Ibyo nibyo nari nkubwiye nti ntabwo mbizi kabisa. Gusa nuko Rusesabagina yampisemo kugira ngo mwunganire. Ariko azi yuko n'umuryango wiwe warondeye abandi bunganizi ku ruhande. Hari ibyo arababwira? Ayo makuru ntabwo turabivuganaho nawe. Gusa uburenganzira na famille ifite uburenganzira bwo kuba bapointinga avoka umubare bakenera wose. N'uburenganzira bwabo. Gusa biba bisaba ko uwunganiwe abyemera, uwahisemo ni umwunganira. None nko muri iki gikorwa cyo kumwunganira mwebwe ninde aheza akakibahembera?
ntabwo mu by'ukuri dukorera igihembo, dukora pro bono kuko amategeko y'urugaga abiteganya. None mubikorera uwo ari we wese canke haba kwitegereza ubushobozi bw'ababurana? Tubikorera uwo ari we wese igihe urugaga rwaduhaye designation, turabikora uwo ari we wese. Kugo rugaga namwe mu rurimwo ruraheza rugahitamwa abo gunganira ku buntu rwisunziki? Ni ukuvuga ngo ubusanzwe haba hari serivisi y'abavoka bahitamo buri mwaka, bakaba ari abavoka bunganira abantu badafite abavoka. Rero iyo serivisi ni abavoka, ni ukuvuga ngo tugenda dusimburana. Uyu mwaka narindi muri abo ngabo bunganira, sinarwo rubanza rwonyine, ngira ngo hari n'abandi maze kunganira benshi, hari n'izindi manza z'abandi nunganira, hari nk'abo mu Burundi nabo barimo mubo nunganira, nabo tuba twarahawe designation kandi nta gihembo baduha. Uwo munganira iyo amaze kumenyesha yuko afise abavoka yirihira, afise ubushobozi bwo kubirihira, muraheza mukabandanya mumufasha canke ubwo buryo mubushira abandi babukeneye badafise ubwo bushobozi? Hari igihe umukiriya ashobora guhabwa abavoka bandi ariko akavuga ati nge nubwo ntawaba ndifuza ko namwe mugumamo. Iyo umukiriya bikeneye turabikomeza, iyo atabikeneye nabwo akavuga ati nta kibazo abangaba nibabe barimo, icyo gihe tubivamo. Maître David Rugaza, abagore 5 bavutse ku bavyeyi badasangiye urukoba, birabure n'abazungu, abo bita ba meti canke mixed race, mu gihe c'intwaro ya gikoroni bakajanwa mu Bubirigi ku nguvu, bavanywe mu cahoze ari Kongo yegukira Ububirigi, bashengeje leta y'Ububirigi muri sentare. Kumviriza ivyi birego kuri uru rubanza rw'intangamarara k'uyu munsi kwabaye i Buruseli, vyari vyitezwe yuko gutuma ikirangamisi c'inge urubanza rudoheza rukabandanya kimenyekana. Ni inkuru ya Mark Sanders mushikizwa na Yvette Kabatesi. Monique Bitu Bingi ubafite imyaka 71, yari afite imyaka 4 gusa ubwo yamburwaga umuryango we mu ntara ya Kasayi kubera iteka rya guverinema, ahabwa ikigo cy'idini cya Gatolika. Avuga ko abana bavanze ubwoko bafatwaga nk'abagaragaza icyaha cyakozwe kigomba gucungurwa. Ubwo intambara hagati y'abanyagihugu yabaga nyuma y'ubwigenge mu 1960, ingabo za ONU zishinzwe kubungabunga umutekano zahise zicyura ababirigi bafite uruhu rwera ariko zisiga abana. Monique Bitu Bingi avuga ko polisi yoherejwe kubarinda ariyo yahise itangira kubagira ibikoresho by'imibonano mpuzabitsina. Ntabwo ategereje amafaranga ariko yifuza ko habaho kwemera ibibi byakozwe na leta. Inteko z'ishirahamwe mpuzamakungu ONU zagiye kugarura umutekano mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zarungitse abaja gukingira umutekano umuganga azwi cyane Dr Denis Mukwege. Denis Mukwege akaba amaze igihe agirwa ko iterabwoba kubera gushira ahagaragara ibikorwa bibi bijanye no gusinzikaza ubuzima bwa kiremwa muntu. Uyu muganga yatsindiye agashimwe kitiriwe Nobel muri 2018, akaba yagahawe kubera ibikorwa byo kuvura abagore basinzikarijwe amagara no gufatwa ku nguvu. Amaze igihe aba ku bitaro vyiwe hafi y'umujyi wa Bukavu kuva aho urugo rwiwe ruterewe muri 2012. Amashirahamwe ahanira agateka kazi na muntu harimo na Amnesty International akaba anegura leta ya Kongo n'ishirahamwe ONU ko vyatevye kugira ico bikoze kuri ico kibazo co gutegwa ubwoba cakorewe Dr Denis Mukwege kuva mu kwezi kw'indwi. Igice ca kabiri c'impunzi z'abarundi zari mu ikambi ya Mahama mu Rwanda catahutse kuri uyu wa kane zijabukira ku mupaka wa Nemba. Izi mpunzi zikaba zaherekeje ku mupaka wa Nemba n'abakozi b'ishami rya ONU ryitaho impunzi, ari naryo ryakodesheje imodokari zo kubatwara. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati n'umutekano ndetse n'iterambere rusange mu Burundi, Pierre Nkurikiye, yakiriye abo barundi bagera ku 500, akaba yavuze yuko igihugu ciwe gisaba impunzi zose gutahuka. Reka inkuru tuyibaze Jean Claude Mwambutsa. Abakiriye mu gihugu cyanyu mu cy'uburundi cy'amavukiro. Bwana Pierre Nkurikiye, umuvugizi wa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Burundi, aha ikaze abarundi 507 batahutse uyu munsi. Kaze bene wacu, kaze mwesanga. Ni umuhango wabereye ku mupaka wa Nemba, ibihugu byombi bisangiye. Yabahaye ibendera nk'ikimenyetso cy'uko bisanga mu gihugu cyabo. Yabwize impunzi ko Uburundi bwifuza ko abarundi bose bahungiye mu Rwanda baba batahutse mu minsi ya vuba.
bizagenda gute se kugira ngo aba barundi bakabakaba 70,000 bakiri mu Rwanda bazabe batahutse mu gihe gito nk'uko byifuzwa n'abayobozi b'igihugu cyabo? Guhera mu ndwiza leta y'u Burundi igiye gutangura kwakira impunzi zivuye mu ikambi ya Mahama canke handi mu bindi bice by'igihugu cy'u Rwanda, igiye gutangura kuzakira kabiri mu ndwi kugira ngo twakire benshi bashoboka. Turifuza ko tugiye turakira kabiri mu ndwi 550 ku nshuro imwe, bizonyaruka ko tubatahukana bose. Impunzi z'abarundi twavuganye zerekeza iwabo zambwiye ko zishimiye gutaha kandi ko zizeye ko umutekano wagarutse mu gihugu cyabo. Turishimye cyane kuba dusuye mu gihugu cyacu cy'amavukiro. Imyaka twari tumaze imyaka 5 n'igice yari myinshi. Hari agakorwa hakurya mumenya kubagiye mbere ko tubafite amakuru yuko ho bari heza. Turashimira Imana cyane, hanini nikabona ariko tuzagushima nikabona tugeze mu gihugu cyacu. Baratwakiriye ariko igihe kigeze ni nka kujya ubyara umwana w'umukobwa kandi yakorera imirimo akajya gushakira ahantu. Ku ruhande rw'u Rwanda nta mutegetsi wari waherekeje izi mpunzi nk'uko byakozwe ubwo iza mbere zagendaga. Bwana Nkurikiye yabwiye izi mpunzi ko zigiye kujyanwa mu nkambi y'agateganyo mu gihe gitoya. Aha ngo niho zigomba gushyikirizwa ibigomba kuzitunga mu gihe cy'amezi 3. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi rivuga ko kugeza ubu hamaze kwiyandikisha abasaga 3,800 bifuza gutaha. Abariko babariwemo ibi byiciro bibiri bimaze gutaha bigizwe n'abakabakaba 1,000. Imbere yo kuja mu runana tubabwire yuko mu Bugereki abajeje gutabara bariko baragerageza kuronderera uburaro bwihuta abantu basizwe mu kangaratete n'umuriro wadutse inshuro zibiri zose mu minsi 2 nyene mu ikambi icumbikiye abimukira ukabatwara n'udusigarira twaho bari bafise bakika umusaya. Iyo kambi ya Moria yari isanzwe icumbikiye abagera ku 13,000, abenshi muri bo bararaye rubunda haba ku mabarabara canke ku bituro by'amamodokari. Abana bagera ku 400 batagira abavyeyi canke ababareze bakuze barakuwe kuri iryo zinga. Abategetsi bakasa n'abananiwe uko bavyifatamwo mu kurinda amagara y'abo bantu, inyuma yaho 35 muri bo bagaragariye yuko bafise umugera wa corona. Ubu naho ngeye kubaha ikaze umwe mu batavuga rumwe na leta ya Belarus, Maria Kalesnikova, yareze abashingwamanza avuga yuko bashatse kumutwara ku gahato muri Ukraine muri yindwi. Mu itangazo yasohoye ari mu gasho mu muji wa Minsk, yavuze ko abajeje umutekano bamubwiye ko abwirizwa kuhava kiri mwiza bitabaye uko bakamutwara ari muzima canke ngo yacitsemo ibihimba. Yavuze yuko bamukangisha kumupfunga imyaka 25 ngo bamaze kubona yuko yanse kuhava ku bushake bamwambika ikintu mu mutwe wose bamutwara ku rubibe na Ukraine. Madame Kalesnikova yaciye atabura pasiporo yiwe kugira ngo abajejwe gucungera urubibe ku mupaka na Ukraine ntibaheze ngo bamwemerere kwinjira.